Twitegure kwakira ijambo ry'Imana. Ndagushima mwami Yesu. Thank you, Lord Jesus. Umukozi wawe ahagaze imbere y'ubwoko bwawe. As your servant is standing in front of Ndagusavye umukoreshe. Please use him. Umusiga amavuta. May you anoint him. Atigeze kugira. The way he has never. Ni avuga avuge ngo uvugishwa. As he speaks, may he speak like. Ko ijambo ryawe niryo rikiza rigahindura. Because your word heals. Uko wabimuhaye. The way you gave abivuge uko nyene. May he say it. Mwemu w'Imana. Holy Spirit. Umwuzure. Fill him up. Satana turagura amagambo turamwirukanye mu izina rya Yesu. We kick out the devil who comes and picks up. Ariko mwemu w'Imana ubushobozi bwawe bwuzure mu mukozi wawe. Turagushima ko kuza kuduhezagira biciye umukozi wawe. Turavuze urakoze kumva gusenga kwacu. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Hallelujah. 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 If they can turn on the lights so we can see each other. Thank you. May Jesus bless you. Reka nsabe undamukirize umugenzi wawe mwicaranye umugwe munda umwe cyangwa babiri. Let me ask you to greet your neighbor if you can hug them, maybe one or two. Hallelujah. Amen. Nari ndabakumbuye. I have missed you so much. Narimaze igihe kitari gito tutari hano. I was away for a long time. Hafu kwezi n'igice. About a month and a half. Nari ndabakumbuye. So I missed you. Kandi ndazi namwe mwari munkumbuye. And I know you have missed me as well. Kubera nivyo bituranga muri CLC urukundo. Because love is what characterizes us in CLC. Imana abanye natwe ndashima Imana mu gihe twamaze turi hariya mu Burundi. I thank God for he has been with us in the time we're in Burundi. Hari byinshi yakoze. He has done so much. Kandi ndashima Imana ko ishengero Imana yagumye ryagura. And I thank God for he kept expanding his church. Ndabonamwo n'ama image ntazi mashasha. I even see new images of the people that I didn't know. Imana ishimwe kuko CLC Imana iguma itwagura. So thank God because CLC keeps expanding. Kandi twitegure kwagurirwa gusumba. And we should be ready to be expanded even more. Hallelujah. Hallelujah. Naje sanga abakozi b'Imana dukorana Imana yarabakoresheje. When I came, I found the servants of God doing even more. Badutegurira iminsi 21 y'amasengesho. So they planned the 20 days of prayer. Nayashikiyemo rero nanje. So I came and joined the team. Imana ibahezagire. May God bless you. Mwagize icyumviro cyiza. That was such a good idea. Mwakoreshejwe n'Imana. God has used you. Kandi mwumviye umwuka w'Imana. And you heard the Holy Spirit. Yesu abahezagire. May God bless you. Turaza kuvuga amajambo y'Imana mu mwanya muto. In a little bit we're going to be talking about the word of God. Ama turaza gusiga umwanya ukwiye wo gusenga. And we will leave enough time for prayer. Twongere dusengere ivyo mwasize muri tuno dusanduku. So we can pray for our prayer requests. Tumazindwi twiga amajambo y'Imana. We have been learning about the word of God for the past week. Ndongera gutumira abataronka umwanya murose n'isaha n'imwe. So I want to invite again the people who may be available for even 1 hour. Muze dusenga Imana. Come so we can pray to God. Imana ishura amasengesho. The God that answers our prayers. Iyo turi hamwe. When we are united tugasenga Imana. And we pray to God, Imana irishura. God answers. Turatumiye rero mwongere muze mu nzu y'Imana dusenga Imana. So we invite you to come to the house of the Lord so we can pray together. Twumvise intaha zitandukanye vy'Imana iriko irakora. We have heard so many testimonies about the things that God is doing. Imigambi y'Imana iratangaza. So the plans of God are amazing. Ndashima Imana ko imyaka 30 irangiye. So I thank God for the past 30 years. Ndi muzima. I have been healthy. Sifise 30 siko mvuze ati imyaka 30
irangiye Imana inkijije urupfu. So I'm not saying I'm 30 years old, but I'm saying that Hallelujah. 30 years ago I almost died. Hari igihe twabayemo mu gihugu mu bihe by'intambara So there was a war time back home. mu myaka 30 iheze. Yeah, like 30 years ago. Hariho ahantu narindi There was a place I was in. ntasengera mvuga ngo Mana ngo nkize. So I was saying, praying and asking God to heal me. Twasenga tuvuga ati Mana wakira ubugingo bwacu. So we were praying, asking God to receive our lives. Ivyo gukira umuntu ntavyo yabona. Healing was not even an option. Ntivyaboneka ku maso y'abantu ko wova muri urwo rupfu. We couldn't perceive that we could come out of that Twabonye death. abantu bapfa. We have seen people dying. Ubona amaraso atemba nk'umuvo. We have seen blood being shed. Utonze ku murongo urindiriye gupfa And nawe. you also being in a line to be killed. Ico gihe twasenga ati Mana twakire. So at that time we were saying, God, please receive Ariko our ku souls. bw'igitangaza c'Imana But because of the miracle of God n'umugambi yari ifise ku and buzima the plan bwacu, that He had upon our lives, ikiraturinda ku bw'umugambi yari He ifise. protected us for the plan He had. Imana iraproteje umugambi Oh, wayo. God protects His own plans. Twebwe kugenda cyangwa tutagenda, Paulo yavuze ngo ni kimwe, ngo ni inyungu ku mukristo. So for us to be alive or to die is still a reward. Twapfa, Whether we die twabaho, or we stay alive, ico sico gikomeye. that's not the most Ariko important igikomeye thing. The most important thing ni umugambi w'Imana ifise ku buzima is the bwawe. plan of God Uyo upon your mugambi life. w'Imana And that plan of God izowuproteja. is to protect Naho you. uzoja You won't go anywhere. hari ico Imana igomba gukora. There is something that Imbere God y'uko wants you to ugenda. do before you depart. Assignment yawe itarahera, Before your assignment is nawe over, ushobora kurusha. you won't go Umuntu anywhere. wese arafise assignment. Each one of us has their own Agomba gukora. assignment. We have to do it. Ivy'imyaka umara ntacyo bitwaye, It doesn't matter how many years you have ariko been here. ico woyikoze iyo myaka But what you're going to use during those years nico gikomeye. is what's more Bivuga ngo important. ugomba gukora mu mwanya wawe mu gihe cyawe. So meaning you have to work in your own time. Umwanya wawe ukurenganye ntushobora gusubira inyuma ngo ukore ivyo utakoze. Your assigned time has to be used wisely. Bisaba ko umwanya wacu tuwukoresha We neza have to redeem our kugira ngo duheze time assignment Imana yaduhaye. so that we can complete the assignment that God Hallelujah. gave us. Rero singe Hallelujah. muri detail ntahe nariko nshima Imana ko imyaka 30 yuzuye muri uku kwezi ku9. So I'm not going to give a testimony. I was just saying thank to God for we have been alive when we almost died 30 years ago. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. So we're going to read the word of God. Muzingure Bibiliya zanyu. Please open your Bibles. Imigani igice cya 4. Proverbs chapter 4. Imigani igice cya 4 turasoma duhereye ku murongo wa 23. Turasoma umurongo wa 23 wonyene. So Proverbs chapter 4, we're going to read just the verse 23. Haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi kintu cyose. Ikindi cyose kuko ariho ubugingo bududubiriza. Amen. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Amen. Kazungu yodusomera muri version y'ikirundi cya kera twumva ingene havuga. If Kazungu could read also. Ubenga havuga cyo kimwe havuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose kuko ariho ubugingo bududubiriza. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ni ijambo ry'Imana tugiye kuvuga. This is the word of God that we're going to talk about. Tumazindwi havuga amajambo akomeye. So we have been, for the past week, there was so many words that we heard about. Amajambo ejo twumvise ijambo ritubwira kurinda. Powerful words. Like yesterday, we heard about protection. N'ubu naho twumvise ngo kurinda umutima. And here we just learned about protecting our Iri jambo heart. ryanditswe n'umukozi w'Imana Salomo. This word was written by the servant of God, Solomon. Yari umuntu afise ubutunzi bwinshi. He had a lot of wealth. Yari afise ibitagenda. So he had uncountable wealth. Ariko muri ivyo vyose But among all those riches, araraba aravuga ati ikintu gikomeye cyo kurinda. he said, if there is anything that should be guarded, Aravuga ngo rinda umutima wawe. guard your heart.
kuruta ikindi cyose above anything else. kuko ariho iby'ubugingo biri. Because out of it spring the things of Mbega life. iby'ubugingo biri yagombye kuvuga n'ibiki? What did he mean by the things of life? Umutima w'umukristo, The heart of a Christian. aho niho haba Imana, That's where God aho dwells. niho muhemu yera ari, That's where the Holy aho niho hari Spirit is. urukundo rw'Imana, That's where the love of God aho is. niho hari That's iby'ubugingo. where the things of life are. Ivyo nivyo yavuze tugomba kurinda. That's what he said we should guard. Muhemu yera Holy Spirit. aba mu mitima He yacu, dwells in our hearts. turamugendana. So we walk with him. Imbuto za muhemu yera dusoma mu Bagalatiya, And even the fruits of the Spirit that we read from Galatians, ivy'ubugingo the things of life. tugomba kurinda. Reka tubirabe mu Bagalatiya, Let's go in the book of Galatians. Abagalatiya 5 Galatians chapter 5, 22. 22. Ivyo muhemu yera yama. The fruits of the Holy Spirit. Ngo ariko ivyo muhemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigigwa, ubugwaneza, ukwirinda. Tugeze hano. Hallelujah. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, and faithfulness, and gentleness, self-control. Ibi nivyo vy'ubugingo. These are the things of life. Nivyo yari karavuga tugomba kurinda. These are the things that he was referring to that we should guard. Ivyama vya muhemu yera. The fruits of the Holy Spirit. Ivyo nivyo vyuzuye imitima yacu. Those are the things that fill our hearts. Imitima y'abantu b'Imana The hearts of the people of igomba God. kuzura bino vyama They vya have to be muhemu yera. filled with those things, the fruits of the Holy Ibi Spirit. ngo ni ivy'agaciro These are the most valuable things. bisumba amafaranga, They're beyond money. bisumba ibindi bintu They're vyose more valuable worinda. than anything else that you may be after. Ibi bintu tubirabe. So we need to look at these things Urabe carefully. umutima wawe ugire self control. So inspect your heart Urabe yuko izi mbuto za muhemu yera ziri muri and mutima see wawe. if you bear those fruits of the Holy Spirit. Hamuzirinde. And you need to guard Kandi ngo those. tuzirinde gusumba uko tworinda ikindi kintu cyose. And we need to guard them above anything else we should Turinde guard. imitima yacu gusumba uko tworinda amafaranga. We need to guard our heart more than we can guard our money. Ivy'ubugingo ngo niho biri. Because that's where the things of life are. Ivy'ubugingo izi mbuto z'umwuka wera niho ziri. The fruits of the Holy Spirit dwell in our hearts. Tutabirinze bino bintu biragenda. If we don't protect them, they're gonna go away. Kandi tumaze ibi bimaze kugenda ntituba tukira abantu b'Imana. And once we lose them, we're not gonna be Christians Nta anymore. buzima buba buri muri We won't twebwe. have life in us anymore. Ubuzima bwerekanwa n'izi mbuto za muhemu The yera. life is displayed by the fruits of the Holy Spirit. Ibi tubisuzume ku murango no mwijoro. So we have to watch them day and night. Ntihagire utakaza kimwe muri byo. So we don't lose any of them. Kuko nuwatakaza ivyamwa vya muhemu yera, Because if you lose the fruits of the Holy Spirit, nta kindi kintu na kimwe there is nothing else cyo kuzigama. that's gonna protect Wovuga you. ubutumwa Whether you preach the gospel udafise izi mbuto za muhemu yera, without the fruits of the Holy ntacyo Spirit, bimaze. it's worthless. Wovuga mu ndimi, Whether you speak in tongues, ijambo ry'Imana riravuga ngo naho novuga mu ndimi the nk'iz'abamarayika, word of God says that even if I speak in the tongues of the ntafise angels urukundo, without love, ngo noba ndi nk'umuringa wivuza. I will be like an empty box. Bene data tugomba kurinda ivyamwa vya muhemu yera. Brethren, you have to guard those fruits of the Holy Spirit. Tugomba kumakinga sure yuko ibi vyamwa tuvyama. We have to make sure that we bear those fruits of the Tugomba Holy Spirit. kumakinga sure yuko bigaragara aho tuba. We have to make sure that we display those fruits where we Tugomba are. kumakinga sure We have to make sure yuko izi mbuto za muhemu yera ziboneka kuri twebwe. that those fruits of the Holy Ibi Spirit nivyo can bizozana be abantu kuri seen upon Kristo. us. These are the things that are going to draw people Ibi nivyo to bizotuma tuja mu ijuru. These are things that are going to help us go into heaven. Kuvuga mu ndimi nivyo gufasha. Speaking in tongues won't help Kuvuga you. ubutumwa nivyo gufasha. Preaching the gospel won't help you. Kuririmba hano nivyo gufasha. Singing won't help you. Ariko ivyo gufasha But what can help you ni instead kurinda umutima wawe. is to guard your heart, Umutima wawe your heart, ntihagire na kimwe kivamwo. that you don't lose any of those things. Ibi vyama vya muhemu yera uko ari 9 All those 9 fruits of the Holy bigomba kuba Spirit muri twebwe atana kimwe kivuyemwo. to be in us.
atana kimwe kivuyemo without losing any of them. tugomba kugira urukundo We have to have love, ngo niho bazomenya ko turaba because Kristo. that's how they're going to know that we are Christians. Paulo arabivuga ngo mwame munezerewe Paul says it so ngo well. ndabisubiyemo mwame Say, munezerewe. rejoice, I repeat, rejoice. Umunezero ni uturanga abana b'Imana. Or the joy is something that characterizes us. Amahoro ni aturinda. Our peace is what protects us. Hallelujah. Hallelujah. ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Our goodness may be known by everybody. Ubugwaneza. Our goodness, Hallelujah. kindness. Izi ngabire zose zamuhemu yera nitwodondagura imwe imwe yose. So we're not going to go through each one of them. Ariko ndagomba ngo wowe nyine But I want you wisuzume to look into yourself. urabicubuze See if you're missing any of urabico them. bagenza bakwamurako Better for your friends. bagenza barabona ubugwaneza muri wewe. Do your friends see kindness in you? Iyo uri kuravuga urerekana ubugwaneza, When you're talking, do you show kindness? urerekana umunezero muri bagenza bawe. Do you show love or joy among your friends? Ibi rero nivyo by'ubugingo, These are the things of life. nivyo yavuze ngo tugomba kurinda. That's what he was referring to, saying that we need to guard them. Tutabirinze If we don't guard them, hariho umwasi there is an enemy agomba kubitwara. that we're going to take them Hariho away. umwasi agutwara amahoro. There is an enemy that is after your joy. Hariho umwasi abiba ibindi bintu mu There is mitima yacu. an enemy that plant other things in our Iyo heart. tutabaye maso If we don't get ngo watchful tubirinde, to protect those mbega things, umutima wacu twawurinda gute? so how can we protect our heart? Hariho imiryango There are doors tugomba kugara. that we need to Iyo close. tuguruye gusa gato When we even try to unlock them, umwansi araza the enemy will come in agasambagura ya mahoro, and who will mess up agakuramo rwa rukundo, our joy and our love, agashiramwo ibindi. and who will bring other things in. Umuryango wa mbere So the first door n'amatwi yacu, is our ears. amatwi yacu, Our ears. ivyo twumviriza What we listen to, nivyo bituma that's birinda imitima yacu. what can help us protect our hearts. Ivyo wumviriza, What you listen to, ivyo wumviriza birashobora gutuma amahoro agenda, can make you lose your peace, birashobora gutuma urukundo rugenda, can make you lose your love, birashobora gutuma za mbuto za mpwemu w'Imana zivaho. can make the fruits of the Holy Spirit to go Tugomba kumenya away. ivyo twumviriza, So we have to select what we listen to. tugomba kubika ijambo ry'Imana. We have to hide the word of God in us. Zaburi Let's go in the book of Psalm 119. 119. Ni gute tworinda imitima yacu? How can we guard our hearts? Zaburi 119 umurongo wa 11. Psalm 119 verse 11. Twumve Dawidi ngene avuga. Let's see what David says. Aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. He said, I have hidden your word in my heart so I don't sin against Iki you. nico kizorinda imitima yacu. This is what's going to protect our hearts. Tubitse ijambo ry'Imana mu mitima yacu, If we store the word of God in our hearts, tuzoba turiko turarinda. we will be guarding. Tuzoba turiko turarinda imitima yacu. We will be protecting our Nta kindi hearts. cyo turinda. There is nothing else that can help us be protected. Nico tugaburira umutima wacu. That's what we feed our hearts with. Umutima wacu ugaburirwa n'amajambo y'Imana. Our heart get fed by the word of God. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana, When we read the word of God, tuba turiko turagaburira umutima, we are feeding our tuba turiko soul. turarinda. We are guarding our heart. Nta kindi cyo tuma turinda umutima There is wacu. nothing else that can help us protect our heart. Amaso yacu, Our eyes. uyo nayo n'umuryango. That's also another door. Ivyo turaba What we watch birarinda umutima wacu, can protect our cyangwa heart birashobora kuwica. or can destroy it. Tugomba guhunga We have to run iyo away. tubonye ibibi. If we see evil, Ntitugomba kuraba we don't just kuko watch amaso because our eyes ni umuryango is a door ushobora gutuma that can wugururira open ivyo kwica za mbuto z'umwuka wera. what can come and destroy the fruits of the Holy Spirit. Ntitugomba kwicaranya n'abacokoranye. We should not dwell with the Zaburi igice cya mbere scornful. umurongo wa mbere. Psalm 1.
uburyo bwo kurinda umutima. This is also a way to guard your heart. Reka dusabe Kazunga dusomere kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Let us ask Kazungu to read from verse 1 to 3. Ndasaba mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Haravuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Hahirwa utagendera mu nama z'ababi, ya matwi yacu. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, Adahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Adahagarara mu nzira z'abanyabyaha. nor stands in the path of sinners, Aticarana n'abacokoranye. Kandi aticana n'abacokoranye. nor sits in the seat of the scornful. Ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Hallelujah. But his delight is in the law of the Lord, Kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. and Hallelujah. in his law he meditates day and night. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, He shall be like a tree planted by the rivers of water, cama igihe caco. that brings forth in its time, season, Ibibabi vyaco ntivyuma. Amen. whose leaf also shall not wither, Ico azokora cose kizomuberako. Amen. and whatever he Hallelujah. does shall prosper. Twumvise ingene dushobora kurinda umutima. So we heard ways to protect our heart. Zaburi muri Zaburi twavyumvise. So we just learned about it from Psalm. Dawudi yabivuze. David said it. Aravuga ngo nitwicarane Say we n'abacokoranye. should not sit with those sinners. Turinde imitima yacu. We need to guard our hearts. Turinde ivyo We twumviriza. need to watch what we listen to, Kuko ivyo nivyo bishobora kwica za mbuto za mpwemu yera. because those are the things that can destroy the fruits of the Holy Spirit. Nitutarinda zirya mbuto bene data, If we don't guard these fruits, nta kindi kintu kizotuma dushika mu ijuru. there is nothing else that can help us get into heaven. Iyo tutarinze When we don't protect, haca haza ivya kameremere. the things of the carnal things will come. Kuko ngo bijya vya mpwemu, ijambo ry'Imana yavuga mu Bagalatiya ngaha kuri 5. The book of Galatians Cumi chapter na 5, gatandatu verse 16, haravuga ngo ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu niho mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kifuza. it says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ivyo akameremere kanyu kifuza, kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka. For the flesh lusts against the Spirit. Akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka. The flesh wants what's the opposite of the Spirit's. Kandi ngo mpwemu nawe ngo yifuza ivyo akameremere kanka. And the Spirit is against the flesh. Ngo ivyo birahiganwa, They compete, nimukore ivyo mugomba. so don't do whatever you want. Ariko namba murongorwa na mpwemu, But if you are led by the Spirit, nimuganzwe n'ivyagezwe, nimuganzwa n'ivyagezwe. you are not under the law, Kandi ivy'ibikorwa vy'akameremere kacu nor the works of the flesh biramenyekana n'ibi: are evident, which are ubushurashuzi, adultery, ibihumanya, fornication, ivy'isoni nke, uncleanness, gusenga ibigirwamana, idolatry, uburozi, sorcery, ubwansi, hatred, intonganya, contentions, ishavu, jealousies, ikeba, outbursts, kwitandukanya ibice, or divisions, inzigo, heresies, kuboregwa, drunkenness, kudandahigwa n'ibindi bene ivyo. and the like. Ivyo ngo nivyo vy'akameremere. And these are the things of the flesh. Paulo arabahanura Abagalatiya arababwira ngo ndabinginga ntimugendeshwe n'ivy'akameremere, Paul was advising the Galatians to not be led by the ngo flesh, mugendeshe na mpwemu. but instead to be led by the Spirit. Impwemu zacu zuzure ivyo bya bindi twasoma, That our spirits may be filled with the fruits that we read vyama about. vya mpwemu yera. The fruits of the Holy Spirit. Urukundo. Love. Mbega urafise urukundo? Do you have love? Mbega za mbuto za mpwemu yera urazifise? Do you bear the fruits of the Holy Spirit? Kugira ushobore kuzirinda, So for you to guard them, tugomba kwirinda. we have to really Twumvise yuko naho twokora ibinganiki tudafise urukundo, tudafise kwirinda, tudafise ubugwaneza, tudafise vya vyamwa ngo naho vyoja. so we have to guard them diligently. Mbega ugiranye ikibazo na mwene data ugisortinga gute? So how do you sort out an issue that you may have with your brethren?
birashika uwo mukundana umugenzi mukagena ikibazo. Because it happens. You may have an issue with your brother, your friend. Mbe ntuca umubloka kuri telefone. Do you block them from your phone? Uno munsi Today, ndakwinginga ngo ugende ublokorere babene bose wabloka. I urge you to unblock all the people that you have blocked. Ubabwire kubakunda. Tell them that you love them. Ugo sigo rukundo Imana tubwira bene data. That's not the love that God tells us to have. Mwene data ngo niyagukosereza. Or he says, if somebody wrongs you, bisaba kumwegera. you have to go to them. Ukamuharira. Twumvise guharira muri nondwe. And to forgive them. We heard about forgiveness last Duharira week. gute bene data? How do we forgive our friends? Tubaharira gute? How do we forgive them? Duca tuba kure yabo. Do we go away from Tukumva ko them? tudashaka kubabona. And we feel like we don't even want to see Tukumva ko them? tudashaka no kubona ivyabo. And we don't even want to have anything to do with them? Nivyo vyamwa vyamwe muyera. Is that the fruit of the Holy Spirit? Nivyo vyamwa vyamwe muyera twumvise. Is that the fruit of the Spirit that we heard about? Bisaba guharira. We have to forgive. Nivyoroshe. It is not easy, Ariko turabikora. but we have to Kuko do it ijambo ry'Imana ico ridusaba. because that's the word of God tells us to Niyo do. nzira yonyene. That's the only way. Niyo nzira yonyene tugomba gucamo. That's the only way that we Inzira have to go through. itoroshe. It is it's not Aho an easy duhari path, where we abadukomerekeje. have to forgive the people who wronged us. Hallelujah. Hallelujah. Ntivyoroshe bene data. It's very difficult. Nabashingiye intaye yuko imyaka 30 iheze mvuye mu rupfu. I told you about how I almost died 30 years ago. Imana yarankijije. God has rescued me. Namaze igihe ngenda nibikomere. I worked with wounds for so many years. Nanze nkabaye hazwe kunyica. So I almost got killed. Ariko mu nyuma But afterwards, Yesu amaze kwinjira neza mu mutima. but after Jesus Bene data entered naraguye in mu my nda heart, abantu bagombye kunyica. I hugged people who almost killed Ndabagwa me. mu nda n'urukundo. I was hugging them with so much Hallelujah. love. Hallelujah. Ivyo atari Yesu wenyene. So that was not Nta possible wundi muntu yobikora. if it wasn't for Jesus. Abakansara ntavyo bokora. Counselors were not able to do that. Nta wundi muntu. No one else Ni could do Yesu it. wenyene. Only Jesus. Ni vyama vyamwe muyera. These are the fruits of the Bigomba Holy kuba muri Spirit twebwe. that have to be in us. Ubugwaneza. Or kindness. Imbere y'abasi Or bacu. in front of our enemies. Ubugwaneza. Imbere y'abantu Gentleness. bose. In front of anyone. Imbere y'abadukunda. In front of those who love Imbere us. nabo twimvira ko ari And in abansi. front of our enemies. Tugomba kwerekana We ubugwaneza. have to show our Tugomba kindness. kubaharira. We have to forgive them. Tugomba We kubasengera. have to pray for them. Tugomba kubasabira We ivyiza. have to pray for goodness to come to them. Hallelujah. Hallelujah. Tugomba kugiranira amahoro We have to be in peace with them. n'abantu bose. With everybody. Aho niho tuzoba turiko turaja mu ijuru. That's how we're going to be heading to heaven. Naho twosenga. So no matter how much we pray, 21 igahera. 21 days Tukongera of ko prayer, 21 and another 21 days of tutagize prayer, urukundo. without love, Tutagize guharira. without forgiveness, Tutagiraniye amahoro n'abantu without being in bose. peace with everybody, Tutagiraniye ubugwaneza. without being kind to each other, Tudafise za mbuto za mwemu yera. without the fruits of the Holy Spirit, Ntaco bimaze. that would be worthless. Mu mutima wawe watemwe iki? So what's planted in your heart? Mbe nta bwansi buri mu mutima. Don't you have hatred? Sivyo bigomba kuba mu mutima That's yacu. not what should be in our Ivyo sivyo hearts. tugomba kurinda. That's not what we should Twumvise ko guard. turinda imitima yacu. We heard that we should guard None our turinda heart. imitima yacu irimwo iki? And but for us to guard our hearts, what's in it in Harimo them? urukundo. Is there love? Harimo Do ubugwaneza. we have kindness? Harimo kugira neza. Do we have goodness? Harimo umunezero. Do we have love? Harimo amahoro. Do we have joy? Do we Ni- have peace? Hallelujah. Hallelujah. Ivyiyumviro vyacu. Our thoughts, Uyo nawe n'uwundi muryango. that's another Ushaka door kudepuriza wa mutima. that can destroy the heart. Uno munsi So today, twavuze ko tugiye gusenga we say we are going to kandi tugiye pray. gufata umwanya wo gusenga ivyo twasize muri ano And we masanduku. are going to pray for our prayer requests. Tugomba kurandura We have to ivyo uproot umwasi yateye, what has been planted by the enemy, ivyatewe vyose bitava ku what Mana, has been planted that didn't come from God, ibiri mu mitima yacu vyose, the things that are in our heart, ivyiyumvigwa vyose our thoughts bitava ku that Mana. are not from God. Tugomba kubifata miri We have to
tukabigomorera Kristo. we have to give them to Christ. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gufata umwanya wo gusenga We are Imana. going to take time to pray, Maze wiyumvire kubiri mu mutima but wawe. think of the things that are in your heart. Wiyumvire uko warinze umutima wawe. May you look at the ways you have been guarding your heart. Wiyumvire ivyo umaze imisi ugaburira esprit yawe. Look at the things that you have been feeding your spirit with. Mbega n'ijambo ry'Imana. Is that with the word of God? Mbe nitwicaranye n'abacokoranye. Did we not sit with the scornful? Ntitwumvirije ibitadufitiye akamaro. Didn't we listen to the things that didn't have any value? Nitwugure wa muryango. Didn't we open that door? Amaso yacu nitwayarabishije ibitagira akamaro. Didn't we watch things that were not worthy with our eyes? Iyo ni imiryango. Those were doors Tugomba kugara. that we have to close, Tugomba kugara. that we have to close up. Uyushitse mu bavuga ibibi. So when you get to those sinful, We ntukicare ngo wumvirize. you should not sit there and Ugomba listen. kurinda You have to guard uwo muryango. that door, Ari ucujana mu mutima. because it's going to lead to your heart. Ugomba kuwugara. You have to lock it. Amaso yawe. Your eyes. Ntugomba kwereka ibidafise akamaro. You don't have to watch things that don't have Uyo value, ni umuryango. because that's another door. Ivyiyumviro vyawe. Your thoughts. Hallelujah. Hallelujah. Nawe n'umuryango tugomba kugara. That's also another door that we have to close. Ivyatewe vyose. Anything that has been planted Uno munsi today, tugomba gusenga Imana. we are going to pray to God Kukugira ngo vyose so that all those things bishingukwe. can be uprooted Imitima yacu from our hearts, yuzuremwo umunezero. so that it can be filled with joy, Yuzuremwo vya vyamwa vyose. so that it can be filled with the fruits of the Holy Spirit, Yuzuremwo amahoro. so that we can be filled with Reka joy. badusubirize kuri ekra. So let us see. Usubire uvyiyibutse. You need to remember Ivyo vyamwa vyamwe muyera. which are the fruits of the Spirit. Nimba hari cyapfuye muri ivi. If anything is dead from the Urukundo list, rwawe. if your love, Nimba haratewemwo umwansi agateramwo ubwansi. if the enemy has planted hatred Umutima instead, wawe warakomeretse. if your heart has been wounded, Hariho umuntu uno munsi awuvura. there is somebody today who is ready to Kristo heal ari hano it. kukugira yongera tuvure. Christ is here to heal Aho us umutima again. wawe If your heart, wavuyemo umunezero. if joy has left your heart, Ivyagutwaye amahoro. if anything has taken your peace Uno away, munsi Imana iragomba kuguha amahoro. today God is ready to give you back your peace. Ivyagutwaye ubugwaneza. If anything has taken your kindness, Vyagukomerekeje bituma wishura abandi nabi. if anything has wronged you to the point where you are speaking really Tuma nawe ukomeretsa abandi kubera roughly, wakomeretse. if you are causing wrong to others because you were wronged yourself, Imana iragomba kugukiza uyu God munsi. is ready to heal you. Imana iragomba kukomora ibikomere. God is ready to heal these wounds, Kukugira ubugwaneza bwawe buseruke ku bantu so that your bose. kindness can be shown to everybody. Ntuzokwerekana ubugwaneza ufise ibikomere. You won't show kindness if you are wounded. Imana iragomba kugukiza. God wants to heal you. Winjiye hano ufise ibikomere. If you came here with wounds, Ntubisohokane. don't go home with them. Hariho agakiza. There is salvation here. Imana igomba gukiza. God is here and Imana ready to ikiza. save. He's a God that Imana saves. itanga amahoro. He's a God that brings peace. Imana ivura ibikomere. God that heals the wounds. Uno munsi iri hano Today He is kugira ngo here. ikuvure This is for you to be healed. ibyagukomerekeje. Anything that may have wronged you, Umutima wawe anything that wounded your heart, uno munsi Imana iragomba ibwire mushasha. God wants to give you a new heart, Hama curinda rero. but you need to guard it. Urindisha ijambo ry'Imana. Guard it with the Word of God. Urindishe za mbuto z'umwuka Guard wawe. it with the fruits of the Holy Spirit. Reka duhaguruke dusenge Let Imana. us stand so we can pray to God. Twinjire mu mwanya w'amasengesho. Let us enter in the moment of prayer, Iyo mitima yakomeretse so that the broken hearts, uno munsi turagomba kuyizanira Imana we have to bring them to kugira God, ngo iyikize, so that He can heal them, iyivure, so He can hama rescue them. tuyuzuze ijambo ry'Imana. And then we're going to fill those hearts with the Word of Irindwe. God, so that they can be guarded. Urashobora kuba uri hano You may be here ufise umutima wakomeretse. and you have a broken heart. Sinavuze ngo turinde umutima wakomeretse. I didn't say that we should guard a broken Imana heart. igomba kubanza kuwuhindura. God wants to change it first. Reka nsaba abantu bose biyumvira gusengerwa bashaka gusengerwa kugira Imana yongere iturememwe umutima musha. Let me ask those who want to get a new Umutima heart, udakomeretse a heart that is healthy, dushobore kuwurinda ari umutima musha. so we can guard it after being a new heart. Tuwurindishe ijambo
n'ijambo ry'Imana. and guarding it with the word of God. Nimba uri hano If you're here uvuga ati umutima wanje and warakomeretse, you know your heart has been wounded, umutima wanje Satani yarawuteyemwo iyindi mbuto, my heart has been attacked by the devil, he has reka other wegere imbere seeds, dusenga Imana. come forward so we can pray. Abandi twunamika amaso So others may we ntidusamare. bend our heads. Umuntu yumva yuko hari ikindi kintu Satani yateye mu mutima wiwe, Don't be distracted. If you uno feel munsi like agomba kw'Imana mu mutima musha. If you feel like Satan has planted other things in the Atambuke hano imbere heart dusenge. and you want a new heart, please come forward so we can pray. Ntugire isoni, Don't be ashamed. ni umwanya wawe kugira ukire, This is your time for ni healing. umwanya wawe kugira Imana ikureme mu mutima musha. This is your time so God can create a Imana new irare heart mu in mutima you. musha. God is creating a new Imana heart igiye in kuturemera you. imitima God is misha, creating a new heart in imitima yuzuye you. urukundo, God is giving us a heart that imitima are yuzuye filled amahoro, with love and peace. imitima yuzuye ubugwaneza. Oh, hearts that are filled with kindness. Haleluya. Hallelujah. Turabarindiriye, turacabarindira imbere ko dusenga. We are waiting for you. Imana iragomba kubaremwa mu mutima God musha. wants to create new Imana iragomba hearts in kuduha you. umutima musha. God wants to give you a new Tugiye heart. kubana nyamasengesho no mu ndwi We zikurikira. are going to continue our prayers in the next Ndakwifuriza kugira weeks. umutima musha, I wish that you can get a new umutima heart. wari muri Kristo The heart Yesu, that was in Jesus Christ. umutima uciye The bugufi, heart that is humble. umutima Oh, a ujanjaguritse. broken heart. Imana ngo nizowukengera. God won't despise it. Satani yaramenaguye imitima, The devil has broken so many hearts. ariko Imana igiye kubaremwa mu mitima But misha. God is creating new hearts in you. Imana iri hano, Oh, God is here. aragomba He kugukiza, wants to heal aragomba you. kukuremwa mu He mutima wants to musha. create a new heart in you. Haleluya. Reka Hallelujah. dusabe pasiteri atambuke Let us ask the pastor to come aturongore mu forward mwanya w'amasengesho tugiye so he kubamwo, can lead us in this prayer n'abasigaye time. mu kibanza. Those who are still in the seats, Harashobora kimwe cyangwa ikindi cyatumye if there is any reason bya vyama vyamuhemu w'Imana bigenda. that made your fruits of the Holy Uyu ni Spirit umwanya to go mwiza wo away, kongera gusaba, this is a special time to ask again kongera kugarukana zino mbuto za for mwemu them to w'Imana come back kugira to God, zitugaragareko, so we can display those abantu fruits, bihane batubonyemwo zino mbuto. so that the people can be repented. Haleluya. Kazi pastor. ari ikintu ngira mvuge. There is one thing I want to mention. Ugara amaso yawe. Close your eyes. Mbega ibi byanditse ngaho imbere, The things that are written here. ari ibintu 9 byanditse. There are 9 things that are written. Tekereza gato, Think wiyumvire gato. first. Wiyumvire gato. Think. Muri ibi 9 byanditswe ngaho, Among the 9 things that are written here, nihaburamwo na kimwe, if there is anything that you miss, nta mpamvu yo kuguma mu ntebe. there is no reason you should stay in your seats. Nihaburamwo na kimwe, If there is any of those fruits that you are ngwino missing, dufatakanije mu gusenga. please join us as we're going to pray. Ngwino tubwire Imana Come so we can tell God, icyo wabuze muri ibi bintu 9, if you're missing any of these icyo fruits, wabuze muri ibi 9, any fruits from the 9 fruits, tambuka ngaho ubwire Imana. come forward and say, Ubwire Imana God, icyo nabuze, what I'm missing, God, icyo nabuze. what I've been missing. Ah! Hallelujah. Raba icyo wabuze, See what you have been missing. raba icyo wabuze. See if anything have been missed Bene out. ntituriko turishusha. This is not just to warm up. Dushaka ko Imana idutabara. We want God to rescue Imana us. yakuzanye gutabare. God brought you here to Imana be yakuzanye rescued. kugirire neza. God brought you here Imana so you yakuzanye can do guha good to amahoro. you. He brought you here so Imana he can yakuzanye give guha you peace. urukundo n'amagara He brought you g'abantu so se. he can give you Imana love. yakuzanye kugira He ubugwaneza. brought you so you can get your kindness Imana back. yakuzanye God brought you here uno munsi. today Rino jambo for this rigutabare. word can save mbega you. ufite amahoro n'abandi. Do you have peace with others? Mbega ufite amahoro n'abandi. Are you in peace with others? Ngiyo muhagarara musenga,
As you stand and pray, iyo upfa n'umuntu kintu if there is any issues between you and somebody uramubabarira else, you have to forgive ngo na them data first. wo mu ijuru Because our niwe Heavenly aza Father, kubabarira. that's how He's Bene going to data, forgive you. turiko Brethren, turaja mu ijuru, we are heading to heaven. inzira ija mu ijuru So the way to heaven nizi mbuto zamwe mu w'Imana. through the fruits of the Holy Spirit. Izi mbuto These fruits, niko gakiza, this is our salvation. izi mbuto These fruits, ni amahoro, this is peace. izi mbuto These fruits niyo nyishu, are our answers. izi mbuto These fruits, umutima wawe your heart, utumbereza Imana, you need to bring it to God. mu vyiyumviro vyawe Your thoughts, uraba Imana. look up to God. Uno munsi Today, ubwire Imana, tell God, gena imbuto zamwe mu w'Imana. please help me get these fruits of the Holy Datangiye Spirit. kuri no jambo I said this in the beginning kubera ino ndwi because this week turiko dusenga imbaraga zamwe mu w'Imana, we are praying for the power of the Holy kuzura Spirit. ubushobozi, May we be filled with the power. kuzura May we ubuvyusi, be filled with the kuzura revival. imbaraga May we z'Imana. be filled with the Iyi power ndwi yo of God. kuzura imbaraga. This week is to be Ngwino filled with wuzure the power of imbaraga. God. Come and be Ngwino filled with the wuzure power. imbaraga. Come and be filled Ngwino with the ubwire power. Imana. Come and tell Shaka God, ivyamwa vyamwe I mu want the w'Imana. fruits of the Holy Ntidushobora Spirit. kuzura We're imbaraga. not going to be filled with the Ibi vyamwa fruit, with the bitarimwo. power without having these fruits. Ntibishoboka. There is no way. Aho niyo ndagusize, aho ndagusize So where I'm leaving you at, mu kugira twuzure zino mbaraga so for us to be filled with this tutegeza power, kugira ivyamwa. we have to get these fruits. Ntidushobora kuzura imbaraga We're not going to get filled with the tudafite power ivyamwa. without the fruits of the Holy ntibishobora Spirit. Imana ndimanuka, There is no way God can ariko ivyamwa descend. bimaze kuba But once we get these nta fruits, kabuza there is no way tuzogira imbaraga, we won't be filled with the tuzogira power. ukuvyuka, We will have revival, akazuyazi or we won't have kazahera. any warmth. Kadusenge, Let's pray. kabakozi b'Imana batamuke ngaho imbere. Let me ask the servants of God to come Umva forward. ushaka gufukama ufukame, If you want to kneel down, please kneel down. namwe ushaka gufukama munde bufukame. If you want to kneel down where you are from Ubwire your Imana ngene seats, ivyamwa vyawe, just tell God, I need your fruits. ngeneye ivyamwa vyawe, I need your fruits. ngeneye ivyamwa vyawe, I need your fruits. ngene erekoro. I need your fruits, Lord. Mana urarema, Father, Mana you create. urarema, Father, you create. Mana urarema, God, you create. Mana urarema. God, you create. Igitondo cuno munsi This morning, ndaguhamagaye, I call upon Uhoraho. you, oh Heavenly Uhoraho. Father, Almighty God. icambere utubabarire. Oh, one first, forgive us. Twarasamaye, Oh, we have been distracted. We twarasamaye, have been distracted. twisanga ivyamwa And we saw that our vyamwe mu fruits Imana of the Holy Spirit, dufite kimwe kindi caratakaye. we only have one and the others are Dufite gone. ikindi caratakaye. Maybe we have another one, but we None lost uno the munsi others. Mana, But today, God, turaciye bugufi. we humble ourselves. Turihanye. Oh, we repent. Turihanye. We repent, God. Utubabarire. Forgive us. Utweze, Oh, cleanse us. udutunganye, Oh, make us uturemere holy. imitima misha. May you create new Mwami hearts. Yesu, Oh, Lord Jesus, utubabarire. forgive us. Forgive Tubabarire, us. Papa. Oh, forgive us, Papa. tubabarire, Forgive us, Lord. tubabarire, Oh, forgive us. tubabarire, Forgive us. tubabarire, Father. Papa. Oh, forgive us, Tubabarire, Dad. Mwami Yesu. Oh, forgive us, Dad. tubabarire Mwami Yesu. Forgive us, Lord Nasabye amaraso ya Jesus. Yesu, I ask the blood amaraso of Jesus y'imbabazi, Christ, the amaraso blood agira of neza, forgiveness, the ubabarire blood abana of bawe. goodness. Mana, May icyo it- batakaje, icyo batakaje muri Anything that we bicenda, have lost from the ndasabye ko 9 bigaruka fruits, mu izina I rya pray that they Yesu, come back. mu izina Oh, rya in the name Yesu, of Jesus mu izina Christ. rya In Yesu. the name of Jesus Uravuze nimuhamagara Christ. nzakwitaba. Oh, Mana, God, you said that if I manuka, call manuka, upon you, you will manuka, answer manuka, me. manuka, Come manuka. down, come Kora down. imitima, kora Oh, imitima, kora come, imitima, kora imitima, come heal kora our imitima, hearts. kora imitima. Create new Mana, reba hearts. imitima mishasha, Oh, reba create new imitima hearts. mishasha. Create new Kwirinda, hearts. We beg kwirinda, you. Give us to be kwirinda, diligent. bahe Guard our kwirinda. hearts. Mu Oh, izina help us rya to guard Yesu. our hearts in the name of Jesus Christ. Oh, Lord. Ares. Oh, Lord.
mwami Yesu Oh Lord Jesus, ndabasabiye I pray for them ibi vyamwa batakaje so that the fruits that they have lost, uko bingana or no matter how many they are, bisubiremo. may they be Rema retrieved. urukundo, Your create joy, rema umunezero, create joy, rema mahoro, create peace, rema kwihangana, or create diligence, rema mana, rema create patience, kugira neza papa, create goodness, rema ingeso nziza, create good behavior, ubugwaneza, create rema gentleness, kwirinda, create diligence, ubwizigirwa, create trustworthiness. Oh Lord, create them, create what I got, create new things. The past things are gone. You're making them new. You're making them new. You're making them new, Lord. Create new things. The past things are gone. You're creating new things in the name of Jesus Christ. All the past things are gone. I'm creating new things. Thank you for creating new things in us. Thank you for creating new things in us. Thank you for creating new things in us. May we be filled with those new things. May we be filled with those new things. Thank you, Lord Jesus. Thank you. For your children. Thank you for saving them. Thank you for filling them up with your joy. Thank you that you're giving them peace. Thank you that you're giving them diligence. Thank you for you giving them patience. Thank you that you are giving them trustworthiness. Thank you, Lord Jesus. Thank you for hearing our prayers, for saving, for answering. Your power, your honor, your glory, the power is yours now and forever. Thank you, Lord Jesus. Thank you for hearing our prayer. Thank you for giving rest to our hearts. May all the glory be to you. In the name of Jesus Christ. Amen. Let us clap for Jesus. Let me ask if there is anybody sick. If there is anybody who hasn't repented yet. Let me ask first the people who haven't received Jesus. So there is no prayer for you to get repented. Come forward so we can pray for you.